أم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Wazasilamu amahoro y'Imana abane namwe. Nje kandi kubara musanda bifuriza amahoro y'Imana aho muherereye hose mu mpande zine zigize isi, mu buseruko, mu manuko, mu burengero ndetse no mu buraruko. Nkuko bisanzwe bemereye twagarutse kandi tumaze igihe turiko turigisha kuverekeye ibimenyetso 10 bigaragaza umuntu. Ibimenyetso 10 bigaragaza umuntu yarozwe. Tugezeye ku 10 rigira kane, ku 10 rigira kane. Kuba atashoboye gukurikirana 10 rya mbere, mwinjire kuri YouTube mwandike Dr. Swale Online TV, mwandike ibimenyetso 10 vya mbere bigaragaza umuntu yarozwe. Turabona byose byikurikirana byizana byose. Ubwo onye dushimire Imana umuremyi w'ijuru n'isi yatushoboje kuba twaramutse turi bazima. Hariho abandi baba bagwaye barembye, abandi nabo bari ku mpfiro, abandi nabo urumva nkuko nyene. No gushimira nyene cyubahiro umukuru w'igihugu cyacu cy'u Burundi, wowe aduhaye tubayeho mu mwidegemvyo no mu mutekano ntangere kubera ubushake bwiwe. Kuri mano saha tuge turabe ibimenyetso episode igira kandi ibimenyetso 10 bigaragaza umuntu yagize nte, umuntu yarozwe canke umuntu agendana uburozi mu mubiri wiwe. Mbega umaze kumva yuko ibimenyetso tumaze kuvuga byose bisha ku 10, 20, 30 tugeze ku 40, mbega nta bitanu urumva nta n'ibimenyetso bitanu urumva bihuye nuko uyumva ubuzima bwawe. Ubwo rero ntitubitisha amajambo, twatanguye ikiganiro kugira ngo mukurikirane neza inyigisho zacu, mutege amatwi mwumve yuko hoba hariho ibyo wabijanye n'ibiri mu buzima bwanyu. Ikimenyetso cya mbere kigaragaza umuntu yarozwe mu 10 rigira kane ni kugirane kumva ufise ubwoba cyane, n'umutima kugirane n'umutima gukubita cyane. Kumva ahantu wicaye kesha ahantu uri ukumva uri umuntu ufise ubwoba cyane, n'umutima wawe ukagirane ukagoma ukubita cyane kubera ubwoba. Yani kira mwanya ukumva umengo ufise ubwoba, umutima ukagoma udundagirika cyane gose. Ico ni ikimenyetso kigaragaza yuko warozwe canke ugendana uburozi mu buzima mu mubiri wawe. Ikimenyetso kigira kabiri, kuronka bukwi na bukwi ibihimba vyawe kuba bloke, nk'ukuboko kukibloka cyangwa ukuguru kukibloka canke kugira intuzeye ibinga ibihimba vyawe bikibloka bukwi na bukwi ata mpamvu n'imwe bivuyeko, atangora n'imwe ibivuyeko mu ngwara zo kwa muganga giturumbuka. Ico ni ikimenyetso kigira kabiri kigaragaza yuko warozwe. Ikimenyetso kigira gatatu ni kugirane kunanirwa gushobora kuvuga giturumbuka, gafura giturumbuka, ugashobora kuba ikiragi. Umuntu wavutse uvuga, wavutse ukomeye, wavutse umeze neza, ariko gafura kandi kuvuka waravuga warumeze neza, ariko gafura giturumbuka uciye uba ikiragi, uciye byanka kuvuga kandi wahora uvuga. Ico ni ikimenyetso kigira gatatu kigaragaza yuko wewe ushobora kwagize nte, ushobora kuba wararozwe canke warozwe no munsi canke wararozwe. Hariho warozwe na wararozwe, urumva hariho kahise k'indengagihe na kahise k'imitakivi. Ndabaza abantu baciye mushimisha mu byumva, hari ko kazoza mu byumva. Uburozi bube ni kahise k'indengagihe, ibe ni kahise k'imitakivi, ibe ni kazoza. Ni kuvuga ibimenyetso ukaba ubifise, ukaba uvyumva wewe, umenye yuko vraiment wagize nte, umenye yuko warozwe. Ikimenyetso kigira kane ni kugira nte, ni igihimba cyawe kirondoka gushobora gusubira inyuma ku bagabo. Shaka gusanga nk'umuntu w'umugabo Imana yaramuhaye igihimba kirondoka gikwiye kimeze neza, ariko ugasanga inyuma y'iminsi ngahe igihimba cyawe kirondoka cyasubira inyuma kingana n'icy'umwana kivuka. Ikimenyetso kigira kane ni igihimba cyawe kirondoka gusubira inyuma, kikaba gito cyane gose nk'icy'umwana mutoya, cyahora ari igihimba gikwiye.
kigasubira inyuma ata mpamvu n'imwe bivuye ko nta sukari urwaye nta ngwara urwaye, mugabo ugasanga igihimba cyawe cyo cagize nte cyasubiye inyuma nk'icy'umwana akiri mutoya. Aho ni ku bagabo. Ku bagore naho ikimenyetso cya gatatu naho ni ku bagore, ku bantu ba mama nabo kugira nte gushobora gusanga ano sinino shaka kubivuga mu ntuze kandi akivuga uko ndakizi, amabere yabo gusubira inyuma. Burya bo ntuzeye bwose abana burya tuntu twose abana burya tuntu usanga duto turi ngaha anya usanga twasubiye inyuma, yani tumerudia nyuma, usanga twasubiye inyuma ata mpamvu n'ibivuye ko. Rero ugasanga mashallah warufise ikiriza kimeze neza cyo gushobora kosa abana canke ikiza kimeze neza, simaka ngo wose umwana ikiza kimeze neza ukaca usanga abasuma ni hatari. Ukaca usanga igikiza cyo usanga amabere yawe yasubiye inyuma gose, abaye nka y'umwana mutoya akiri mutoya akivuka. Ikimenyetso kigira gatandatu, umuntu w'umugabo kwanka umugore wiwe, kwanka umugore wawe canke kwanka umukenyezi wawe binye bitagikumire bingana, ariko wamara kuba uri kure nawe ukumva umengo uramukunda cyane gose, ariko iyo umaze kuba uri karibu, umaze kuba uri hafi nawe ukumva umenga uramwase cyane gose. Ikimenyetso kigira indwi, waba uri umukobwa akiri mutoya, kwama waje kureshwa n'abasore benshi bakakubenga, wezeye yuko bazogutwara mu kubaka urugo, ariko ukama uri mu nkundo zidahera. Woka muri mu nkundo uno munsi ukundage n'uyu, ejo ukundage n'uriya, ejo ukundage n'uriya anya, nk'uyo mugabo yikoreye amabuye. Nkuko ico ni ikimenyetso kigira indwi kigaragaza yuko wagize nte warozwe. Ikimenyetso kigira icy'umunani no ku muhungu nawe nyene, kwama wabenzwe wakunze hariya anya, ndetse ugasaba irembo bakari guhereza, hageze ko gutanga inkwano bakaca bakwanka. Ico ni ikimenyetso kigaragaza ko wagize nte yuko warozwe. Ikimenyetso kigira ic'icenda kandi ni kugira nte ni kwama wagize nte kwama wasinziriye, kwama uri kurasinzira umwanya n'umwanya, kwama uri kurasinzira aho wicaye ukaguma uri kurasinzira, uri ku kazi ugituka usinzira, ariko wagira hanze y'akazi ityo rigahera. Ico ni ikimenyetso kigaragaza ko wagize nte ushobora kuba warozwe, ubuzima bwawe utagize nte butameze neza. Ikimenyetso kigira ic'icumi ni kugira iki, bosi wawe kukwanka ata mpamvu n'imwe bivuye ko, kandi wari umukozi mwiza wakora neza akakwanka, ndetse n'abakozi bagenzi bawe bose bakagira nte bakakwanka kubera yuko ata mpamvu n'imwe bivuye ko. Ico ni ikimenyetso kigaragaza yuko warozwe. Ikimenyetso kigira ic'icumi ni iki, ni gukunda gusambana cyane. Muntu wese uzi gukunda gusambana, hari ushaka gusanga nk'umuyinga asambana gatatu, undi asambana kuyinga asambana kandi gatanu, no gukunda cyane gose kunywa inzoga. Gukunda gusambana cyane no gukunda cyane gose kunywa inzoga. Nagombye kuvuga abantu b'abamaraya bakunda gusambana gose cyane noho kino gihe samaraya gusa n'abata no izina ubumaraya rivuye muri ivuga abantu bagenda kuborana n'abagabo batari abagabo babo, cyane abagabo bagenda kuborana n'abagore batari abagore babo. Namuzi kukunda gusambana uri umusambanyi, kandi ugenda icyaha cyo gusambana kitagutera ubwoba, ubona yuko wewe menga ni ikintu gisanzwe kigutwaye, umenye yuko ico ari ikimenyetso kigaragaza yuko wewe vraiment wewe warozwe, ufise uburozi kwikonirwa kugira ngo uvugwe hakiri kare, kubera hariho bimwe mu mashetani baduga umuntu bimutera umuntu gusambana cyane gose. Ikimenyetso c'icumi na rimwe, gukunda kugira nte, gukunda gukora ivyaha byinshi, gukunda kuborerwa cyane, kunywa inzoga nyinshi cyane gose, gushikaho inzoga umaze kuzinywa zigukoresha ibyutokoze. Ibyo byose biri mu bimenyetso bigaragaza umuntu yarozwe, gushikaho ufata ubusambanyi n'inzoga ugafata kumenga na bagenzi bawe. Ikimenyetso kigira ic'icumi na rimwe cyo cyanyuma, gukunda guhura n'ibibazo byinshi, kwama uri mu bibazo, kwama uri mu ngorane, kwama uri mu ngorane n'ibibazo bidahera, kwama uri mu ngorane n'ibibazo bidahera. Wewe yani ibibazo byose naba bikatiye habaye ibibazo, niuza gufatwa, kwiba ni wewe, ububeshi ni wewe, ubusambanyi ni wewe, kya kintu cyose ni wewe. Ni kuvuga ingorane zose zibonekaye mu isite cyangwa ahantu hari hose
kwama waguye mu bibazo buri mwanya. Ico ni ikimenyetso kigaragaza yuko wewe warozwe. Nama muri kuranyumviza ibi bimenyetso nabo bifise, ugerageze uturondere kugira ngo tugufashe amazi atarenga inkombe. Hama murakoze ya Dr. Swale Online TV.